bakunze b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Hari haciye igihe tutariko turaganira inyigisho z'ijambo ry'Imana. Mu gihe cyahera murazi ko twatanguye kwiga inyigisho z'igitabo ca Daniyeli, hanyuma hari haciye iminsi rero tutariko turiga izi nyigisho kumvo zimwe zimwe z'ubuhinga bw'ivyuma. Rero uyu munsi turasubiye kubandanya ivyigwa nk'uko twize mu minsi iheze. Twarabonye ifatwa rya mbere ry'Ubuyuda, ni ukuvuga twarabonye ifatwa rya kabiri ry'Ubuyuda, Abayuda bajanwa inyagano bajanwa i Babuloni. Twarabonye ifatwa rya gatatu ry'Ubuyuda, Abayuda bajanwa i Babuloni. Hanyuma ize turavugana ingene ba Daniyeli bahinduriwe amazina. Ibyo twarabibonye, ibyo byose byari mu gice ca mbere. Uyu munsi rero tugomba turabire hamwe igice ca kabiri ca Daniyeli. Tugomba dusure tubandanye rero turasoma mu gice ca kabiri, ariko imbere yuko dusoma nagomba mbanze ndabasabe igihe cyose mwumviriza aya majambo y'Imana, izi nyigisho muzisangiza abandi. Ni ukuvuga turiga ido n'ido mugabo mu buryo bworoheje, musangiza abandi kandi mwibuke gushirako sabone ariyo subscribe, hanyuma na j'aime na partage, gupartage abandi. Ntimwibagire gushirako commentaire kugira ngo bidufashe. Iyo mushizeho commentaire biradufasha. Eka rero dusenga Imana imbere yuko dusoma. Mwa Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana igira neza, turagushimiye ko uri Imana idukunda. Mwami, dusengera ijambo ryawe, turasengera bazoryumva bose kugira ngo uzubahe gutahura. Mu izina rya Yesu Kristo data uzubagirire neza. Urakoze, tubiseze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Eka dusome mu izina rya Yesu Kristo muri ca gice ca kabiri. Haravuga ngo mu mwaka ugira kabiri Nebukadineza ari ku ngoma, yarose inzozi, nuko ahagarika umutima, itiro ryiwe riraguruka. Umwami aca ahamagaza abanyamareba n'abapfumu n'abarozi n'abakarudaya ngo bamubarire iby'izo nzozi ziwe. Nuko bararenguka bahagarara imbere y'umwami. Turabandanya. Nuko bararenguka bahagarara imbere y'umwami. Umwami arababwira ati, narose inzozi, mpagaritse umutima wo kuzimenya. Maze abakarudaya bishura umwami mu rurimi rw'igisiriya bati, mugenzi nyaguhoraho, uturotorere izo nzozi twebwe abasabyi bawe, duheze tukumenyeshe uko zisobanurwa. Nuko umwami yishura abakarudaya ati, byamvuye ko kandi nimutamenyesha izo nzozi n'ingene zisobanurwa, muzohimbagurwa kandi ngo zanyu zizosigara ari amatongo. Ku murongo wa 6, ariko
dondora izo nzozi ingene zisobanurwa, nzobagabira mbatasure mbahe icubahiro cinshi. Nuko rero nimundotorere izo nzozi n'ingene zisobanurwa. Bamwishura ubugira kabiri bati, mwami nuturotorere izo nzozi, twebwe abasavyi bawe natwe duheze tukumenyeshe uko zisobanurwa. Umwami arabishura ati, ndumva rwose ko mushaka kwicira inzira, kuko mubonye ko byamvuyeko, ariko nimutamenyesha izo nzozi, igihano muzohanwa ni kimwe, kuko mwagiye ingingo yo kumbarira amagambo y'ibinyoma n'ubuhumyi, ngo ejo buzocana ayandi. Nuko rero nimumbarire izo nzozi, mpeze menye ko mushobora no kuzisobanura. Maze abakarudaya bishura umwami bati, mwami, nta muntu n'umwe wo ku isi yoshobora kukumenyesha iryo jambo, kuko mwami canke umuganwa canke umutware yigeze gusobanuza umunyamareba n'umwe canke umupfumu canke umukarudaya bene iryo jambo. Ico utugobererako kiragoye, kandi nta wundi ariho yoshobora kucerekana imbere yawe mwami, atari Imana, nazo ntizibana n'abafise. Turabandanya dusome. Ibyo bitera umwami kuraka, arashangashirwa rwose, agera ko bageseza abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko birashingwa ngo abanyabwenge nibicwe, baja kurondera Daniyeli na bagenzi biwe ngo bicwe. Maze Daniyeli abwirana Ariyoke, umukuru w'abashibamyi b'umwami, ubwenge n'ukwitonda, niwe yari yagomowe kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umushibamyi w'umwami ati, gituma habaye icyagezwe c'ikibiriraho kivuye ku mwami niki? Nuko Ariyoke abimenyesha Daniyeli ibyo ari byo. Maze Daniyeli arinjira asaba umwami ngo amuhe igihe azaze kumumenyesha uko bisobanurwa. Reka tube tugejeje ngaha gatoya, twumvirize isobanuro mu ncamake. Turamaze kumva muri kino gice cya kabiri ukuntu umwami Nebukadineza yarose inzozi, amaze kuzirota abura abazimurotorera. Yabuze abamurotorera izo nzozi. Hanyuma mu ncamake, abanyabwenge bose b'i Babuloni hashingwa icagezwe ko bakwiye kwicwa, kuko bananiwe gusobanura izo nzozi. Iki gitabo ca Daniyeli, muri iki gice cya kabiri turabona inzozi za Nebukadineza nk'uko twamaze kubisoma. Imbere y'uko dusobanura inzozi
za Nebukadineza nagomba tumenye ko abayuda bari i Babuloni. Igihe bari i Babuloni niho umwami Nebukadineza yarose izi nzozi. Bari baramaze kugura amazu igihe bari i Babuloni, naho bari mu gihugu kitari cy'iwabo, igihugu cy'ubunyagano. Bari baramaze kugura amazu kuko baremerewe kugura amazu. Rero batanguye gusengera Imana yo mu ijuru, bayisengera muri ayo mazu bari baraguze. Basenga Imana yabo, bayisengera mu buja, basengera muri ayo mazu yabo bari baraguze. Abandi basengera munsi y'ibiti, kuko aho bari i Babuloni nta rusengero rwari ruhari. Rero abatashoboye gukoranira mu mazu hamwe n'abandi, bicara munsi y'ibiti bagasenga. Aho munsi y'ibiti hari ku mugezi y'i Babuloni. Aho ku migezi y'i Babuloni hari ibiti bakoraniraho munsi y'ibyo biti bagasenga. Ibiti byari kuri iyo migezi. Hari inzuzi zibiri nini. Aho hari ibyo biti hari inzuzi zibiri nini, kandi iruhande y'izo nzuzi niho bakoranira basenga, kuko hari ibyo biti. Aho niho basengera Imana yabo, kandi hari inzuzi zibiri nk'uko namaze kukibabwira. Hari uruzi Ehidekeli, rumwe niko rwitwa Ehidekeli, urundi rwari uruzi rwitwa Efurate. Izi nzuzi uko ari zibiri niho bakoranira. Turabona abantu bariko barasenga barira, bararize cyane kuko bari mu kinyago, kandi barizwa nuko bari bibutse Isiyoni. Dusomye muri Zaburi y'ijana 37 duhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo iruhande y'inzuzi z'i Babuloni niho twicaye twararize twibutse Isiyoni. Ku biti niho twamanitse inanga zacu. Abatugize inyagano bashatse ko tubaririmbira, bagomba kutubonamwo umunezero, batubwira ngo tubaririmbire za ndirimbo z'Isiyoni. Soma ku murongo w'8 muri icyo gice cya Zaburi, wumve ingene bishuye ab'i Babuloni. Nusome neza witonze, wumvirize ingene abayuda bishuye ab'i Babuloni, kugira ngo Imana yishure abayuda yacishije mu nzozi Nebukadineza yarose. Nebukadineza yarose inzozi, ntiyatahura icyo izo nzozi zisobanura cyangwa uko zisobanurwa. Araheza ahamagaza abanyamareba, abapfumu n'abarozi hamwe n'abakarudaya, kugira ngo bamubwire izo nzozi yarose, ariko birabananira.
kuko bagomba ababwire izo nzozi ariko ntiyazibabwiye, kuko bagomba bamusobanurire ibitari vyo. Nico cyatumye atabwira izo nzozi. Hanyuma ayo makuru ashikira Daniyeli. Imana ishimwe. Daniyeli aravuga ati, ni kuki umwami yafashe ingingo y'ikibiriraho umukuru w'ingabo Ariyoka? Araheza aramubarira icyatumye umwami afata iyo ngingo. Hanyuma Daniyeli aravuga ati, ndasavye undeke. Ati, ndasavye undeke ngende imbere y'umwami. Hanyuma ajanwa imbere y'umwami. Nukuvuga turabona neza ko Daniyeli yemerewe kujanwa imbere y'umwami, kugira ngo umwami abone Daniyeli. Amaze kumubona, Daniyeli avugana n'umwami. Hanyuma Daniyeli yabwiye umwami ati, nundeke mbanze nje gusiguza Imana. Imana ishimwe. Gusiguza Imana. Daniyeli niwe yashoboye kumenya ibanga. Daniyeli niwe yashoboye kuba incungu y'abanyabwenge n'abarozi n'abakarudaya mu gishingo cy'uko bari kwicwa. Daniyeli yaritanze, aritanga aje imbere y'Imana kugira ngo abo bose bakire. Imana ishimwe kuko yashizeho abantu bayo, abantu bayubaha, bama baseruka ibihe bigoye. No kuvuga ngo abantu b'Imana bakwiye kwama baboneka iyo bikomeye. Niho haha Daniyeli yaserutse ibihe bigoye, aseruka imbere y'umwami, aramusaba ati, banza urindire ngende gusiguza Imana. Bene data bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, muri iki gice nyene tuzobandaniriza ku murongo w'indwi, turabe ingene Daniyeli amaze gusobanurirwa n'Imana, kubwirwa izo nzozi, hanyuma n'ingene yagiye gusobanurira umwami. Aha niho tuzobandaniriza kugira ngo dukomeze kwigishanya. Imana ikomeze kubahezagira, Imana ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubana namwe, mugire umugisha. Dusenge. Mwami Imana yacu, ukomeze kugira neza abantu bawe, ukomeze kubahezagira, ukomeze kubasobanurira iri jambo ryawe. Mwami Yesu Kristo, gitabo nicoroshe, wamutahuza abantu bawe iri jambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisavye. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Imana ibahezagire.